Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'ayandi makuru agezweho ku murango kuri uyu wa kane kw'itariki ya mbere Myandagaro 2024. Turabahaye kaza aho muri hose badukurikiye bari mu Burundi mu bice bitandukanye, hari mu bisagara, hari no mu ntara. Mwese rero turabahaye kaze nimuze gucikwa badukurikiye bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cyane ko ndahwemba gukurikira amakuru tubagezaho, tubasaba rero kugira ngo nimuze gucikwa n'aya azakugaruka mu bisata bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu kaba hejeje gukora impinduka zikomeye cyane muri Frodebu. Hari ivyo bariko barasaba, hari biriko biravugwa cyane mu ntara ya Cibitoke aho umutekano wahungabanye. Tukaza rero no kugaruka n'ubundi muri iyo ntara ya Cibitoke aho hari umuntu ariko aratabarizwa. Ivyo vyose turaza kubigarukako mu buryo bw'imfunyapfunya. Rero mu makuru tuza kwibandako nuko mu kigo OBM kijejwe ubutare mu Burundi ubu kiramutswa indongozi nshasha. Ivyo rero bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona kandi rinasinwa ko n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mukaza kumenya rero ivy'izo mpinduka zoba zaravaye. Ni nyuma yuko rero agendeye hariko harimbwa ubutare bwa Kazeterite mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu rero akaba yakoze izo mpinduka, hari abavanywe mu mabanga, hari n'abashizwemo, hari n'abasubirijwe. Ibyo byose mukaza kubikurikira. Nayo muri politike turaza kugera muri Frodebu, bariko basaba umukuru w'igihugu kureka abagirizwa gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bagataha, kuko n'ikiziga c'uwagandaguye Ndadaye bwakiretse kigatahukanwa. Ivyo rero ni biri mu vyo Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu asaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ndetse akaba agira n'ico asaba CNDD FDD ngemereye nabi abarundi. Ese vyoba vyimeze gute? Turaza rero kubibagezako. Turaza kubagezaho n'iyindi nkuru rero y'abarundi babandanya kugerageza inzira zose ngo zobakora kunga intwaro ya CNDD FDD. Ubu hadutse urunani rushasha rwa politike rwoba rwashizwe ahabona, ndetse mukaza kumenya intumbero yarwo. Rukaba rero rwarasohowe n'urongoye IPD Zigamibanga ni Chauvino Mugwenzego. Rero mukaza kumenya ivyabo. Mu Cibitoke rero haravugwa impfu z'abantu batandukanye kubera umutekano wahungabanye mu kibira, bituma rero abantu bane barimwo umusirikare bicirwa mu kibira. Turaza kubigarukaho kugira ngo mumenye ukuri kwavyo. Turaza kugira kandi mu ntara ya Cibitoke nk'uko twababwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya, hari umunyagihugu rero ariko atabarizwa inyuma yo gufatwa bunyuruzwe ejo hahise n'abakozi b'iperereza, ariko akaba yarafashwe mu buryo budasanzwe, ari naco gituma ariko aratabarizwa. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Turabahaye kaze. Nyuma yuko havuzwe ko hari ubutare bushika itoni miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 4 mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi, abarundi rero bakaba bafise akamwemwe mu minsi iheze ko bari bagiye kuronka amahera buri umwe wese agahabwa ibihumbi 23 vy'amadolari mu kigo OBM kijejwe ubutare mu Burundi. Ubu kiramutswa indongozi nshasha, dore ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakoze impinduka ku munsi w'ejo. Nyuma yaraho ragendeye hariko harimbwa ubutare bwa Kazeterite mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko bariko baramurwanya mbere bakagwanya n'uwo yerekanye ko mu Kirundo hariyo ubwo butare. Nyuma yaho Varisito Ndayishimiye yasavye urwaruka rwize ibijanye no gucukura ubutare ko bokwiyandikisha, kuko bo babona ko igihugu gikwiye gutera imbere. Nk'uko rero tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/132 yatewe ko umukono kuri uyu wa 31 Mukakaro 2024. Akabahinga Kesna de Jezi niwe yagenwe ngo arongore ico kigo kijejwe ubutare mu Burundi, akaba asubiriye Claria Kankurize. Muri ico kigo nyene hahinduwe n'abarongozi batanu bose. Bandi bahinduwe n'itegeko nimero 100/131 ry'umukuru w'igihugu n'abahanuzi mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Harimwo Desire Kubwimana yagenwe kuba umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji, nayo Ndarihonyoye Paul akaba yagenwe kuba umwunganizi w'umushikiranganji. Ubona hagiye kuba impinduka mu gisata c'ubutare. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe mu bagabo babiri harimo Ibrahim Uwizeye
hakaba harimwo kandi n'uwundi yarongoye Regideso boba batamerewe neza muri iyi minsi, inyuma y'uko rero umukuru w'igihugu yatangaje ko muri ariko bw'igihugu hariyo ubutare buhambaye cane kandi aribwo buzokiza Uburundi. Ivyo tubiveho ahubwo muri Frodebo bariko basaba umukuru w'igihugu reka bagirizwe gutembagaza ubutegetsi muri 2015 barongowe na General Godefroid Niyombare ngo babareke batahe kuko n'ikiziga c'uwagandaguye Ndadaye yarakiretse kiratahukanwa, ariko mu vyumve neza bariko basaba abantu kandi haratahukanywe ikiziga. Bimwe mu vyo Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebo yasavye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gutezurira bagirizwe gutembagaza ubutegetsi bagatahuka mu gihugu cabibarutse, aho ko baheza hanze y'igihugu, aho mbere bamwe muri bo bariko bapfirayo. Asaba ko ngo bene wacu batohezwa hanze ngo n'igihugu atacaha gikomeye bakoze gisumba cakozwe n'uwagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, zigaciwe ngo yarakiretse kiritahukanwa gihambana iteka mu gihugu c'amavukiro. Yasavye kandi umukuru w'igihugu gufata leta iharubu agashingiye iyindi kuko wenyene ngo yagirije abashikiranganje mu migambi bamushikirije bagiye kuzorangura idashingiye ku vyo abanyagihugu bakeneye, ahubwo yose ngo niyo kwirira amahera. Kuri Nkurunziza rero arongoye Frodebo ngo nta kindi cokorwa atari ukubabogoza bose agashiraho abashasha ashoboye gutegura imigambi myiza. Yatwara Frodebo kandi yiyamirije yivuye inyuma abo muri CNDD-FDD bavuga ko uyu muganga atacu amaze kandi atawo utora kuko utagira igisoda. Yagize ati iyo bahimvye batamba ntaco yimena ngo Frodebo ntaco wamaze, ariko iyo ataba ngo CNDD-FDD ntikubaho nitwe twabarungitse kurwana twongera turabatahukana hisunze amasezerano twasinye. Bavuga ko utagira igisoda nabo ngo barihenda kuko igisoda ni ic'igihugu si ca CNDD-FDD. Frodebo rero igasaba nyabona ko agateka ka muntu ngo kukubahirizwa ntihagire n'usubira kwicwa, bongerwa ubusa canke guhunga igihugu. Yavuze mu gihe rero uyu mugambwe ariko yimbaza isabukuru y'imyaka 32 iheze uvutse, aho waciye wakira n'abanywanyi bashasha barenga 300 bagwiriyemwo abakenyezi, abakobwa n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Barundi rero bakaba babandanya no kugerageza inzira zose ngo zobakura ko intwaro ya CNDD-FDD ubwo kuva ku munsi w'ejo hari urunani rushasha rwa politike rwavutse. Urwo runani rero rukaba ngo rufise amazina ya urunani mbogoragihugu CRN ingeri ya rugamba, nkuko rero biboneka ku matangazo. Urwo runani rwaraye rushize ahabona, akaba rero ruvuga ko rufise intumbero yo kuzana impinduka zikomeye zotuma igihugu kiva mu manga kirimwo uno munsi, aho ibonekeza ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazina muntu. Bikeye urwo runani rwashize ahabona rumenyesha ko igihugu kidashobora kuja ku murongo hatabanze gushirwaho intwaro mfatakibanza, ngo hakongeraho hakaba n'itunganywa gushasha ry'igisirikare nayo imirwi irwanya leta, kahakwa ibigwanisho umurwi nawo w'inkorabarango z'imbonerakure za CNDD-FDD ugasamburwa burundu. Naho gushika n'ubu rero hataraboneka bahurikiye muri urwo runani washize umukono ku matangazo yasohowe muri Shovinoma rw'inzego arongoye umugambi PD Zigamibanga. Nayo muri iryo tangazo rero bakaba bamenyesheje ko bazotanguza ku mugaragaro ibikorwa vyarwo kuri uyu wa kane genekerezo rya mbere Myandagaro 2024. Tuje mu ntara ya Cibitoke hariko haravugwa inkuru y'abantu bane harimwo umusirikare biciwe mu kibira n'abasivili 3 n'umusirikare umwe. Abarundi rero baratowe n'abacungera ishamba, abandi 2 nabo baranyururizwa mw'ishamba cimeza ry'ikibira ku mutumba wa Ndemera muri zone Ndora muri komine Bukinanyana muri aruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo biziga rero vyatowe mw'ijoro ry'uwa 23 rishira 24 mu Kakaro. Uburyo rero ngo bapfuyemwo ntiburamenyekana. Muri ako gace rero bakavuga ko abo bantu bishwe bivuye ku nka zavuye mu Rwanda. Umuntu rero mu bajejwe umutekano n'igisirikare baremeza ayo makuru, bakavuga ko abantu 4 bishwe n'abo basuma. Abantu 4 rero bishwe n'abayangayanga 3 n'umusirikare umwe w'igihugu bishwe mw'ijoro ry'uwa 23 rishira 24 mu Kakaro hagati mw'ishamba ry'ikibira. Bw'amasoko mu gipolisi abo bahisi bari bavanye inka 8 mu Rwanda, ariko bazivanye mu kinyegero kugira ngo bazigurishe bukeye bwaho kw'isoko ya Ndora. Ku bw'ayo masoko nyene abantu
bari bafise n'akamenyero ko kujabuka ikibira mw'ijoro berekeza mu gihugu c'u Rwanda bagiye kurondera inka bishwe mw'ijoro bagarutse bakaba rero baraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho vya rutura bavuga ikinyarwanda bacumbitse muri iryo shamba nk'uko ayo masoko abandanya bimenyesha izo nka zose zaciye zifatwa n'uwo murwi witwaje ibigwanisho abo bantu rero bishwe baramenyekanye kuko bose baturuka muri komine Bukinanyana nubwo imbibe zugawe uruja n'uruza ruribonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri nk'uko bimenyeshwa n'irindi soko ryo mu mutekano iryo soko rikaba risigura ko ahubwo uko kubuza abanyagihugu bahana imbibe kugenderanira mu gihugu n'ikindi bisigura kwankira ababuze kugandara mu miryango yabo vyari birababaza abantu rero bagira ico bashikiriza ndetse bavuga ko batemerewe no kugandara ku babo amasoko yacu hari n'abandi bantu babiri bakironderwa barashobora kuba bazimiriye mu kibira canke bakaba barishwe niko isoko wajejwe umutekano ryongerako imiryango rero yabishwe ikaba saba umuco kuri ubwo bwicanyi Musanteri wa Bukinanyana akamenyesha ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bishwemo ni Christian Nkurikiye akaba rero agabisha umuntu wese akorana urudandazwa rw'inka n'uwo mukinywabi muri iki gihe imbibe zugawe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubwora ngo ingabo zigwanira mu kibira remeza ko umwe mu babo arongoye yabuze imbere yo kumenyesha ko biba yapfuye yavuye mu kirindiro ciwe iyo ntwazaga mu gisirikare cyo Burundi kagabisha ko izoshira mu ngira amategeko ya gisirikare ikanahana n'umusirikare wese akorera mu kibira adakora neza ibikorwa ajejwe kuva mu ntango z'uyu mwaka n'ibiziga 25 harimo 8 vyamenyekanye ari vy'abadandaza b'inka biramaze no gutorwa mu kibira mu ntara ya Cibitoke hari umunyagihugu ariko atabarizwa inyuma yo gufatwa abanyuruzwe ejo hahise n'abakozi b'iperereza muti vyagenze gute umunyagihugu atabarizwa yitwa Manirama Desire w'imyaka 26 avuga ku mutumba Bumba komine Bukinanyana ariko ubu asanzwe ku mutumba Karurama zone Cibitoke komine Rugombo ari naho afitiye urugo rwiwe kw'igenekerezo ry'ejo hahise hari ku itariki ya 30 ukwezi kw'indwi 2024 umunyagihugu Manirama Desire niho yava mu rugo iwe amanutse Bujumbura mu kugenda rero yagiye ariko haranyonga imodoka y'umuvyeyi wiwe canke se we mu bwoko bwa Vox Visi Imparati F6673A ari Bujumbura rero yaragiye kugura ibikoresho vyo kubaka inzu yiwe ariko yubaka ahitwa mu Kigobe aho nyene ni mu Cibitoke amakuru adushikira yemeza ko hagati ya isaha imwe n'isaha zibiri murantunga isaha indwi n'isaha 8 Manirama Desire shitse ahitwa mu Kiyange harenganye gato ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye agira ashike kuri Shanike yaciye ahura n'abakozi b'iperereza bari bamutegereye bari mu modoka double cabine y'ibiyo bitabona tutashoboye no kumenya imparati abakozi b'iperereza rero baciye bakura Manirama Desire muri ya Mutaga Vox ariko aranyonga baca bamwinjiza muri double cabine bagenda rero bamutwaye berekeza hagati mu gisagara ca Bujumbura abakozi b'iperereza rero bagiye batwaye ya modoka Desire ariko aranyonga gushika rero ntawuzi n'irengero ry'uwo munyagihugu Manirama Desire bibo ntibazi n'icatumye ahagarikwa baramutabariza bagasaba n'inzego z'umutekano kubafasha kugira ngo amenyekane wabo iyo yatwawe nuko amerewe bongere rero bamenye n'icatumye ahagarikwa Manirama Desire bya politike yarimwo nta mugambwe n'umwe yarimwo arubatse ariko abafise umwana umwe bikaba rero byaratangajwe ku munsi w'ejo n'urubuga rwita King Umurundi korera kuri Facebook hamwe na Twitter reka rero mu yindi nkuru duhereza ko tubagezeko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Iris News bo batangaza ko hakiriho igihengere ku biciro ubutare bukurishwa ko mu Burundi geranije n'ivy'ibindi bihugu bibuhinguriramwo bigurisha ko umwibazo wo kubijanye n'ubutare buheruka gutorwa mu Kirundo Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem amenyesha ko ubutare Burundi bufise bwuvamo ikintu gihambaye mu gihe kurikizwa amategeko n'intabwe rero zisabwa mu kwimba ubutare uhereye ku kugira ubushakashatsi bikeneye kugira ngo ubucukurwe ndetse hakarabwa ko ataco vyo kwica mu gihe ubucukuwe mu mpanuro Faustin Ndikumana yatanze arimwo ko inzego zose zokora bivanye n'ubushobozi zifise bihereye mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu gukorana n'abahinga babinonosoye igikorwa co kwimba ubwo butare rero ngo cokorwa n'ababinonosoye bifitiye n'ubushobozi bikava mu mirimo y'amakoperative bagakorana n'amashirahamwe yizewe ibintu rero bigakorerwa ku mugaragaro ndetse n'amafaranga buvuyemo agashobora
gukurikirana agasahiriza n'iterambere ry'igihugu. Agahamagara rero ibihugu bitaratera imbere ko imbere yo gushora ubutare n'imiburiburi babanza kubihingura mu ntango yabwo bukabushora bwadugije n'agaciro, arivyo valeri ajoute. Tubakengurukire cyane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tubandanya kubagezaho uyu munsi wose kuri Imbonesha kure ya Hejuru TV. Bane bahezagire.